twongeye kubaramutsa mwese muriko murakurikirana Dunda Entertainment. Nkuko mwumva ijwi ni jewe Ndikuriyo Merance, nagarutse muri motivation igice ca kabiri. Rero uno musi tuza kugaruka ku vyerekeranye n'imbonakazoza ya 2040 na 2060 kugwaruka. Rero uno musi nkuko bisanzwe biba bimeze, turiko turabwira abantu ingene bogenda bifata nimba bashaka yuko muri 2040 bohagera ari abantu bakomeye cane. Uno musi turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Wagomba ube uvutse uno musi canke uvuke ejo mu mwaka w'ibihumbi 2026, mu mwaka w'ibihumbi 2040 uzoba ukwije imyaka 14 canke ukaba ukwije imyaka 15 bivanye n'itariki wavukiyemo. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2040 uzoba ukwije imyaka 34 canke imyaka 35. Uca wumva rero yuko kuva kuri iki gihe c'uno mwaka w'ibihumbi 2025 kugera ku mwaka w'ibihumbi 2060 yuko ico gihe uzoba ukwije imyaka 35. Menya neza nimba uno musi ufise imyaka 15, menya yuko mu mwaka w'ibihumbi 2060 yuko uzoba ukwije imyaka hafi 50 canke imyaka 60 bivanye nuko uzoba umeze. Uno musi wewe uravutse usanze turi mu mbonakazoza y'ibihumbi 2040, tukaba turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Uzokumva yuko mu mwaka w'ibihumbi 2040 ari kera, ariko ntabwo ari kera. Gusa kuzoba afise imyaka 15 uno mwaka, mu myaka w'ibihumbi 2040 azoba afise imyaka 30. Mu mwaka w'ibihumbi 2060 naho azoba afise imyaka irenga, izoba ari myinshi cane, hafi imyaka 45. Rero muri rusangi nimba uri umugabo, nimba ushaka kuba umugabo wa nyawe, ngomba ndakubwire ibi bintu bitari bike. Hariho ibi bakubwira ngo nta muntu n'umwe akwitayeho. Abarundi barabizi yuko uno musi urwaruka rwishi ruheba amashure, barabizi yuko urwaruka rwishi ruheba kubw'inzara, barabizi yuko urwaruka rwishi ruheba kubera kubura ibikoresho birujana kw'ishuri. Menya rero yuko ata muntu n'umwe akwitayeho ngo aze kugutabara. Uca wumva ico gukora? Ico gukora uno musi ni kwigwanako. Uba ugomba kuba intwari yawe ku giti cawe. Kwigwanako nico buri mugabo wese yategerezwa kugira. Hanyuma hagaca hakurikira no gukoresha ibibazo urimwo mu nyungu zawe. Igihe cose wumva ubabaye, bikakwigisha kubaho ukundi. Mu bihugu vyo hanze aho bashobora kuba bafise ibihe vyo gukanya cane, bashobora kuba bafise ibihe vyo gushuha cane, bashobora kuba bafise ibihe bindi atari ibi twe tubona, kuko ino iwacu dufise ibihe bibiri: hakaba ibihe vy'imvura, hakongera hakabaho n'ibihe vyo gukanya vyo muci. Ariko hanze hariho igihe co gukanya, hariho igihe co gushuha, hakaba n'igihe co kumva imbeho aho hakoroka ibidasanzwe. Ariko ntivyabaciye intege mu gihe co gushuha
barakoze ibituma hakanya indani mu nzu, amaklimatizeri canke n'ibindi. Mu bihe vyo gukanya naho baratumye bakora ayandi maklimatizeri nayo ashusha. Rero biboneka yuko bamenyereye kwigwanako bakiri bato. Ikindi gihe menya yuko iyo habaye intambara abantu bariga ingene bashobora kwigwanira, abandi bantu bakiga ingene bashobora guhunga, bakiga ingene bashobora kwikingira kugira ngo ntibashobore guhera. Rero dutumirira abajene kwiga gukoresha ibibazo baba barimwo mu nyungu zabo kugira ngo bashobore kubirokoka. Ikindi ni uko uba ugomba kwiha disipurine, icyo bita uburezi, nubwo utobuhabwa n'umubyeyi wawe, ahubwo ukaba wobwiha ukiyumva ko Imana yaguhaye impano n'ubushobozi, ukitwa umugabo. Ibi byose nta mugabo n'umwe atobyumva canke ngo abigeze ahandi hantu hategerezwa kuba ari kure. Ikindi ni uko wokwiga kurwana. Igihe cyose baguteye ukamenya ingene ubigenza. Uca wumva rero yuko hari igihe ushobora guhunga akantu gatoya, ariko ababigize umwuga nabo ntibashobora guhunga akantu gatoya, ahubwo ako kantu gatoya biga no guhangana nako, nk'inzara, abantu bakugwanya, bagukubita, bagirane. Urumva icyo uca wiga kubagukubita, wiga nawe kubakubita. Hanyuma inzara nayo iyo igukubise nayo wiga kuyigwanya nayo. Iminsi rero y'ubusore bwawe utegerezwa kuyikoresha, kuko utabukoresheje bizotuma mu busaza bwawe uvuga uti mbega mu busore bwanje nakoze iki? Ntugakinishe rero igihe cyawe. Gerageza gusobanukirwa abantu batari bake uhereye ku bagore. Mu gihe udasobanukiwe n'abagore muri rusange, wategerezwa kubyiga. Hanyuma hari n'igihe benshi baheza bakagutwenga mu gihe umugore wawe ari kugusuzugura, mu gihe umugore wawe ari kuguca inyuma, mu gihe umugore wawe ari kukuvuga muri rubanda, ugaca umenga wabaye nk'umusugabo. Rero ni kumenya abagore si kwihuta, ahubwo ni kugira gushishoza, kubanza ukamenya umugabo ari we wese, ari we wenyine ntaba yikwije, arondera umugore amufasha, ariko mu kumurondera hakabamwo kondisiyo. Iga gukunda Imana n'ubundi, kuko ikintu cyose kikuzungurutse bacita ikiremwa. Ariyo mpamvu bakubwira bati kingira ibintu bidukikije, maze niwabona ibebi, ukabona ibiti, ukabona ingurube, ukabona utunyegeri, ukabona inyoni, ukabona inka, ukabona ingurube, ukabona impene, ukabona udukwavu, ukabona n'ibiti bidukikije, uzoze ubiha agaciro, buri kimwe ugihe agaciro kaco. Ikindi twokubwira ni uko niyo wajya ushira umwanya wawe ku muryango wawe, uzomenya yuko uri hafi y'ubuzima bwawe. Babe hafi, ba hafi umuryango wawe, bajane kwa muganga, bahanure, bafashe, maze ubaje imbere. Jya uba umuntu yiyubashe, jya uba umuntu yiha agaciro, kuko umuntu atiyubaha ngo ntahe agaciro abandi, aba atandukanye n'abandi bantu. Ni wa muntu baheza bakavuga yuko ataco yitayeho. Iga kwibaza abandi bantu, iga kwibaza abandi bantu, maze wige kumenya ibibahanamiye.
wige kumenya ingene bitwara, wige kumenya ingene bahemuka, wige kumenya ibyo byose. Niyo wiga gusoma abantu, gusoma ingene abantu bitwara, kubibona imbere nabyo bigira agaciro. Kuko umuntu iyo ashatse kukugirira nabi ukabibona imbere, kimwe uramugwanya canke ukamuhunga. Ni ibintu bibiri. Haba kwiga ingene umusigasira canke n'ingene umutakaza. Haba kumwica canke haba kumuhunga. Haba kumugirira neza canke hakaba kumugirira nabi. Ni bya bindi bakubwira ngo byo kwitanga. Ukitangira umuntu canke ukamwitanga kugira ngo ntakugirire nabi. Baho rero uri kure y'intege nke zawe, urazi yuko ushobora kuba ufise intege. Abantu bamwe bamwe bakagutura hasi bashobora kukubesha. Baho rero uri kure y'intege zawe kugira ngo nimba ufashe ingingo ushobore kuyifatira. Icoba cose utegerezwa gusiga ukigwanije, naco gitegerezwa kugusiga ukomeye. Nubwo wotangurira, nubwo wogira ingorane zimeze gute, burya utegerezwa gusubira kukigwanya kandi kikagenda neza. Nubwo wasubira chini, ahandi bashobora kukubwira chini, ushobora gusubira ku busa bw'ico wakoze. Mu minsi iheze mwarumvise yuko YouTube yagiye yugarira abantu batari bake, ibahora yuko bafise ubuziranenge bwo mu byo bagiye bakora. Ariko shene zacu ntabwo twagiye tuzihagarika. Mu gihe tutazihagaritse naho twategerezwa gukomeza. Nimba bafuse shene zacu, twategerezwa natwe gusubira hasi, tukongera tukazubaka gushasha. Ni nk'uko inzu y'umuntu itwawe n'umuvo, hanyuma bigasaba yuko yongera kuzana ayandi matafari, akazana amabuye, akazana isima, akazana buri kintu cyose, akongera akayubaka. Nta mpamvu yo guheba nubwo wosubira kuri zero, ariko uraheza ugakomeza. Ariyo mpamvu buri muntu wese iyo yasenyewe, agasenyerwa n'amazi, agasenyerwa n'umuturagaro, agasenyerwa na buri kimwe cyose, ntabwo aheza ngo acike intege kuko aba agifise ubuzima. Muri ubu buzima rero, menya yuko buri mugabo wese yategerezwa guheza ubwo buzima akabugiriramwo ubukomezi. Twumva twababwira vyinshi, ariko hariho n'ibindi vyotuma umugabo, nimba warabaye umugabo, ntabwo umugabo ari umugabo nyene uwo tubona, kuko n'umugore ubwiwe ashobora kuba umugabo. Ariko umugabo nyamugabo ni wa wundi aja yiyumva ko ari umunyeshuri buri gihe. Umugabo akiremamwo umunyeshuri mwiza. Umugabo akaja yiyumvira yuko atacazi, kuko buri gihe haba hariho ibintu vyo kwiga. Hariho kwiga ibyo ubayemwo, hariho kwiga ibyo bakwigisha mu ishuri, hariho kwiga ingene wotera imbere, hakabamwo kwiga ingene wosabana, ingene wobana n'abantu, hakabaho kwiga ingene wozana nk'uwundi muntu, hakabaho kwiga uyundi muntu ariko araza mu buzima bwawe. Ikindi kica gikurikira ni uko woja kuja uvugana cane n'abantu batakihari. Ivyo navyo, kuvugana n'abantu batakihari, ni hahandi usanga umuntu ariko arasoma igitabo, umuntu akaba ariko arasoma Bibiliya, umuntu akaba ariko aragerageza guca mu nzira z'abamubanjirije, canke umuntu akaba mu nzu atigeze yubaka, canke umuntu agasengera mu isengero atigeze yubaka, canke umuntu agasoma igitabo c'umuntu yigeze kuba yarapfuye.
mugabo ivyiyumviro vyiwe bigaheza bikaza bikagaruka ku murongo. Rero iga kuvuga, iga kumenya canke no kuvugana n'abantu batakihari biciye mu nyandiko canke biciye mu vyo bakoze canke biciye mu vyo bagiye bashikako. Fatiranya igitondo cawe. Abantu benshi mu bantu batagira ico baba bariko barakora, haba harimwo gushomera, hakaba harimwo kuba warose ico ufungura uwo musi, ukavuga uti uno musi reka ntakaze umwanya wanje kuko ico nza gufungura uno musi ndagifise. Ivyo rero gufatiranya umunsi uhereye mu gitondo, ukiga gufatiranya igitondo cawe, hakaba kuvyuka kare, hakaba gutembera, hakaba yuko uwo musi ubaye muremure. Iyo umusi ubaye muremure uri ku bikorwa, ivyo ukora biraheza bikaba vyinshi. Ariko iyo wankirije umwanya wawe, ica mbere uvyuka utevye, ica kabiri wagera kuri ico gikorwa ugasamara, ica gatatu ukanebwa, ica kane ugataha utakimaze. Ariko ica gatanu iyo wavyutse kare, ico gihe kare izuba riba ritaragamburura. Izuba ritaragamburura rero nta kunebwa. Ariko iyo unebwe naho benshi bakunda kuba banebwa hagati y'isaha 4, igihe izuba riba ryamaze kuba ryagamburuye rigeze hejuru ryatanguye gushusha ibihe. Rirabandanya kugera 9, 10, 11 aho izuba riba ritakihari. Ico gihe menya yuko abantu bageze ico gihe bategerezwa kuba bariko barakora. Ariko izuba, ubushuhe canke ubwonko bukaruha. Ariyo mpamvu umuntu yategerezwa kuzinduka. Hariho ikindi mwategerezwa kumenya. Hariho kurara wanditse ico uzokora ejo. Mu Kinyarwanda ni ca kindi bavuga yuko utegerezwa kurarana gahunda. Hanyuma ukaguma ukora agasiporo buke buke, ni kugira ngo uheze utekereze neza. Baravuze yuko kugira siporo maze buri musi bituma ubwonko bugaruka ku murongo. Ico gihe bizotuma ushobora kwiyumvira, bizotuma ushobora kugira ico ugerako, bizotuma ushobora kumva uri umuntu muzima. Ico gihe rero uzomenya yuko uzoba uri umuntu ariko aritegurira akazoza, ategura kubu, yongera ategura n'umwanya wiwe kutawupfisha ubusa. Ugwaruka rwo muri ino myaka tugezemo canke umusaza umunsi umwe niwe yigeze kubona umwana muto, aramwihweza aramubwira ati mwana, iyo mba ndi wewe uno musi, mba ndiko ndakora ibintu vy'amateka, mba ndiko ndakora ivy'inguvu, mba ndiko ndakora, simba ndiko ndajagarara, simba ndiko ndafyinata, simba ndiko ndata umwanya, simba ndiko ndaba muri ibi, simba ndi muri ibi bitangirira akamaro. Mutama kimwe yagiye yiyumvira, yararavye ageze mu busaza bwiwe, araraba ivyo atagiye ashikako, ariyumvira ati none, ati nk'ubu yaba nkibasha mba narasubiye inyuma. Abenshi rero baraheza bakicuza impamvu ubu bashaje batigeze bakora ikintu na kimwe. Ni ukuvuga imisi yabo itari mike bayimaze bari mu gufyinata, bayimaze bari muri vya bindi bavuga vyo kurya ubuzima, bayimaze ataco barakora, bayimaze ata rupangu bubatse, bayimaze ata na kimwe basigiye abuzukuru, bayimaze bariko barifyinira muri biso na biso. Uno musi bageze ku karago, bashobora kuba bahageze kare bagwaye canke bahageze bashaje, bagahindukira bakaraba abuzukuru n'abuzukuruza
bagasanga nta kintu na kimwe babasigiye. Ariyo mpamvu bagera kuri urwo rugero bakabwira abana bato bati bana yaba twahindukira tukaba muri ubu buzima tukaba muri ibi murimwo uno munsi twokoze cyane kuko mu busaza bwacu uno munsi raba ntitukivyura umutwe, raba ntaco tugikora, raba nta bintu vyinshi dufise, raba ntavyo twigeze dusigira abana bacu. Turagowe nta kintu na kimwe tuzapfa ntibazotwibuka ariko uzoraba babigezeko iyo bapfuye baravuga bati agiye adusigira akantu. Ariko natwe tuzapfa ejo twigendere ntaco dusize kandi twaravyaye dusize abana nta mitungo tubasigiye nta n'ingene twigeze tubigisha bashobora gukora. Nta kintu na kimwe tuzoba tubasigiye, nta kintu na kimwe atari imyidogo vya bindi baheza bakatubwira ngo nikihe so yigeze agusigira ko ata n'umugani ko ata n'impanuro ko ata kintu na kimwe, nta n'inzira yigeze akwereka, nta mashuri yigeze akujanamwo, ariko uno munsi urakenye uraho uricaye uri umuntu arajagaraye ufise inguvu ufise buri kimwe ariko nta na kimwe uriko urabikorako, nta kintu na kimwe se uriko urabivugako. Menya yuko wohindura ibintu, ntukaje wita ku bintu udashobora guhindura. Ico bita incontrole, gukontorora ikintu udashobora. Menya uhere kuri vya bindi ushobora gukontorora. Ego, kuko ivyo udashobora gukontorora uzokwama uri mu marangamutima yavyo, uzokwama uri guta umwanya uhangana n'abantu bageze kuri bimwe. Ariko wewe vyari vyiza yuko wategerezwa gukontorora buri kimwe ushoboye. Ntukaje ubabazwa n'ivyiyumviro biri mu mitwe y'abandi. Ntukaje wiyumvira ivyo abandi bari gutekereza. Ariko wewe ivyo wiyumvira biba biri muri wewe, ushobora kubitekereza bikagufasha. Menya rero kwitaho ivyo mu mutwe wawe. Ica mbere hariho kwiga gutuza. Ica kabiri hariho kwiga gukora cane. Ica gatatu hariho yuko ivyo wiyumviriye vyiza wobishira mu ngiro uno munsi nyene. Kuko iyo ubitse ikintu, iyo ubitse amafaranga ukavuga yuko uzoyakoresha umurimo w'ejo, hariho igihe haca haza kugwaza, hagaca haza kubura umuntu, hagaca haza n'ibindi bibazo vyo muri famiye. Umuntu umwe niwe yabajije ati none gute bigenda gute ngo urwaruka rureke gukora, canke umuntu areke gukora umushinga womugirira n'akamaro, canke kubera iki abantu barinda gushiramwo ibiharuro kugira ngo bashobore gukora imishinga imwe imwe. Uwo muntu yabajije avuga ati kubera iki abantu bize aribo ukunda gusanga aribo ata bintu vy'ubwenge bari gukora. Uyundi niwe yaciye ababwira ati burya ku bantu bize impamvu batinda inyuma nukubera ibiharuro baba bize. Benshi bakakubwira ngo ni devis, abandi bakakubwira ngo n'ama plan d'affaires, bikarangira ivyo bashaka gukora bipfiriye muri devis, bikarangira ivyo bashaka gukora bobo babona yuko bazobihomba, babona yuko bazohomba. Ariko abatize nabo baba no mu mutwe bisa n'ibiri ivya ntavyo, ugasanga nibo bariko barakageraho, ukibaza ingene babigenjeje ukabura. Waja kumubaza warize akakubwira ati wewe umwanya wawe wawutereye mu kwiga. Abandi nabo bakakubwira yuko bahitishijemwo. Ni kwa kungene kugira opportunité isa n'iyiri ahantu harindimuka, kuko arakubwira yuko wewe nta biharuro birebire yashizemo,
yarakoze icya mbere arahomba, arakora icya kabiri arahomba, agera ku mushinga ugira 10, agera ku mushinga ugira 15 n'ubundi akiriko arahomba. Hariho n'abandi bakubwira yuko ibi bintu babitanguye bagaca bashoka bunguka, mugabo hakaba hariho n'abandi bakubwira yuko baciye mu nzira zitari nke, zitari zimeze neza, inzira zo kwibwa, agaca mu nzira zindi, inzira nyene zitari zisanzwe, mugabo mu nyuma kubera umutimanama wiwe wamubwira gukomeza, agakomeza agenda mpaka ageze kuri ya ngero yagerako. Mugabo abize nabo bicwa n'ubwoba bw'uko ikintu bariko barakora nibahomba umutahe bashizemwo nta handi bazosubira kuronka, nibahomba uzoca usanga umenga bagize devis nabi, nibahomba uzosanga bagize plan d'affaires nabi, ariko abatize nabo barabibandanije. Ariyo mpamvu bakubwira bati nimwirememwo umutwe wo gutuza, hanyuma nimwaheza kwiremamwo umutwe wo gutuza muheze muce mutangura umushinga, kandi umushinga wokoze ejo raba urare uwumaze. Nico gituma benshi bakubwira yuko baciye umugani kandi niwo yuko ibeton itarara. Benshi rero mu gwaruka bari bakwiye gukora nk'abariko bubaka ibeton, kuko barabizi yuko igipondo ca beton c'isima corara wosanga cagumye. Rero no mu bikorwa bitari biki menya yuko utariko urabikora uno musi uzosanga vyagumye n'ubundi. Uba ugomba kwikanira. Kwikanira k'umuntu ni kwishavurira oriye mu kibanza canke mu gishingo co gukanira uyundi canke ko gushavurira uyundi, ukikanira. Benshi bakanira abavyeyi babo, benshi bagira inzigo ku bavyeyi babo. Bamwe bakavuga yuko abavyeyi babo batigeze babajana ku mashure, abandi nabo bakavuga yuko abavyeyi babo batigeze babaha impanuro zikwiriye. Arico gituma benshi baheza bakikura mu nzira nziza bakisanga mu nzira mbi. Rero mugabo abagize ubwenge barikura mu nzira mbi bakizana mu nzira nziza. Iryo rikaba ari ryo banga ryo kuba ryotuma umuntu adashobora kwikanira akuze, ashaje, atigirira inzigo. Ugasanga abantu mwakuranye nibo basigaye banyonga imiduga myiza, amaprado, baba ahantu heza, ariko nawe ugitwara imizigo ku mihanda. Ibi rero birababaza umwana w'umujene. Muri ibi bihe nitwige kwikura mu nzira mbi, ariko twibabarire mw'ikosa tuzoba twagize, hanyuma twongere duhindukire tugaruke mu nzira nziza tubone gukora. Abana bagiye bamenya gukora ivyiza, abamenye kubivamwo hakiri kare, ariko abandi babahanura ntibumve yuko boshobora kuva muri izo nzira mbi ngo bagaruke baje mu nzira nziza. Buri mujene wese buri musi aje yibuka ko azopfa, ariko gupfa biratandukanye. Hariho gupfa uri umukene, hakaba no gupfa uri umutunzi. Hariho gupfira mu buhemu, hakaba no gutekereza ku rupfu ruri kure yawe n'ubundi utarashikira. Benshi rero bakubwira yuko hariho abapfa batigeze barya, aribo babandi bapfa batigeze bashika ku nzozi zabo. Kubera iki? Benshi ntibigeze bazitegura bakiri bato. Ariyo mpamvu rero uza wumva ko uzozama kuri ino si, ukazamvya n'umuryango abana uba wasize. Ni vyiza rero yuko wokora ugihagaze kugira ngo umunsi umwe wazamvye abo uzosiga bazobe bafise icitegererezo uzoba ufise. Menya ko utera usatira gupfa, ivyo bimenye. Naho uzosanga hariho abapfa bataragira nk'inzoya,
canke abantu bakiri mu myaka mikeya ugasanga barapfuye nta na kimwe basize, nta na kimwe bakoze, ariko ugasanga baragiye barapfa. Ariko abakuze nabo hariho gusatira ku rupfu, ukaba ugomba ube celebre canke ube wagize nte, mugabo umenya ko usatira gupfa. Rero vyari vyiza mu gihe tugifise ubuzima, mu gihe dufise ibi dufise ubu nyene, vyari vyiza ko twiga kuvya exploitation de l'homme agahera kuri wewe nyene. Twige rero kwiyakira mu bibazo. Umaze kwiga kwiyakira mu bibazo niho uheza ugatahura ubuzima bwawe uti none ubuzima burya bwari iki? Buzobandaniriza he? Iyo uri mu buzima ibibi n'ivyiza birakubako, rero akaba ariho iwawe ugashobora gutora ico uba uri buzemwo, ivyiza ukabitora, ibibi navyo ukabitora. Arico gituma hariho abantu bahitamwo kuyiryohera ariko ntibamenye yuko baba bari mu bibi, n'ivyiza rero bigaheza bigaca bigiramo. Rero bibi niwabihitamwo ukabibamwo uri umujene uragumamwo, niwaba uhitamwo kuba mu vyiza uri umujene ugatangura ugakora ukabikorera urabibamwo. Iyi yari motivation, mwari kumwe na Ndikuriyo Merance, iyi ni Dunda Entertainment, mwari kumwe, murakoze, muhezagirwe.